ba Nyakubahwa bakenguza amateka mwatowe muri mbere ya Bujumbura, Nyakubahwa murongoye gisagara ca Bujumbura, Nyakubahwa Nshingamateka, mukaba muri umuyobozi mwishikira mu biro kwa mbere de la ville, Nyakubahwa musitanteri murongoye komine Muha akaba ariyo tubamwo, ba Nyakubahwa mwese ndongozi, mbere kurongoye igisata c'indero muri mbere ya Bujumbura, nje kurongoye igisata c'indero kuko namubonye muri komine Mukaza, mwebwe ndongozi mwese muri ngaha nabonye abatari bake tuzinanye, ariko kugira ngo sinihende munkundire mvuge nti umwe wese yiyumve mwiteka Imana yamuteye. Hari abo twagendanye abakozi bo mu nama nshingamateka mwiteka ryanyu, hari abamenyesha makuru mwiteka ryanyu, mwebwe bene gihugu umwe wese mwiteka ryiwe, banyagisagara tugira amahoro wese, tugira amahoro wese, tugira amahoro, ubumwe, iterambere, umutekano bifatiye ku kwikorera ibyacu. Nagira nifatikanye n'uburongoye igisagara ca Bujumbura kugira ngo ndabasabe tubanze dushimira Imana mushobora byose yo yadushikanye ngaha amahoro, tugasanga namwe muri amahoro ndetse mwibereye no ku bikorwa by'iterambere. Iyo Mana yacu tuyiha amashi menshi. Ngira sinorinda kwivuga, jewe nta mankunda ko tuyagana abantu banzi, aba duhagararanye ngaha baranzi, ariko mwebwe sinzi ko munzi mwese, sivyo ga yemwe muranzi? Harimwo abatanzi. Reka rero mbanze ndabibwira, nitwa Sabina Ntakarutimana, nkaba ndi umushingamateka, natowe mu ntara nziza ya Muyinga, ariko iyo umushingamateka atowe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi risaba ko acaba umushingamateka w'igihugu cyose. Nico gituma uno munsi ndi kumwe namwe. Ico ntavuze maze gutorwa, Imana yaranteye iteka, igihugu kirantera iteka, ubu ndi icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka. Mbanze rero Nyakubahwa murongoye igisagara ca Bujumbura, imbere yuko ngira ico nshikirije, ndabemerere ko intasho mwarungikiye nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi tuzoyishikana, kandi tukanamubwira ko abanyagisagara bamukunda cyane. Mwatumye ubugamburu. Mbanze kandi ndabakengurukire cyane, mpereye kuri mwebwe ndongozi z'igisagara ca Bujumbura, ingene mwatwakiriye neza guhera tugishika, twabonye ko twaje mu bavukanyi. Kuri ubwo rero kugira ngo ndabereke ko nkenguruka, ndabasabe mu ntiza amashi na jewe ndabereke ubwo bukenguruka. Mwavuze ko hari agaseke nabatekereye, nibyo, ariko umuntu wa nijewe mugaba agaseke na ka leta mvyeyi, leta nkozi iserukiwe novuga ku rwego rwo hejuru na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, General Nshingamateka. Kuko nimba uno munsi turi ngaha twaje tuzanye ijambo ry'uko buri wa gatandatu ata muntu yoryama ngo aryamire,
buri wa gatandatu twohaguruka mu gitondo kuva isaha 2 gushika isaha 4. Ayo masaha 2 tukayalekera ibikorwa vy'iterambere rusange, kuko byarabonetse ko iterambere rizova muri twebwe nyene. Twifuza igihugu cy'u Burundi giteye imbere, nuko twebwe dusohora amaboko. Iryo jambo rero uwo mwubahwa ku rwego rw'igihugu ndababwiye yaritumye abarundi bose, arituma indongozi zose. Nico gituma uno munsi turi ngaha, izindi ndongozi zagiye mu zindi ntara. Aha rero ndashimye cyane ko dusanze muri ko muriyubakira iyi nyubako nziza. Twumvise ko ari ishuri ry'imyuga, batubwiye ko rizoba rigeretse 3. Murumva ko ibikorwa bikihari, ariko nashimye cyane nyakubahwa murongoye igisagara ca Bujumbura ko mwihaye ihangiro yuko mu kwezi kw'icenda iri shuri naryo ryotangura. Ndabateye intege cyane, nongera ndarika abanyagisagara bose, kuko igisagara ntikigizwe n'abangana gutya. Muri benshi nivyo ngaha, ariko twashaka ko muba benshi kurusha. Kubera iki? Kuko iri shuri ry'imyuga abana rizakira n'abana bazova mu miryango itandukanye igize igihugu cacu. Ntirizokwigwamwo n'abana b'umuryango umwe, ntirizokwigwamwo n'abana bava mu bavyeyi bari mu mugambwe kanaka, rizokwigwamwo n'abana bose. Byumvikane ko dusize ingufu hamwe twese mu butandukane bwacu, iri hangiro mwihaye mu kwezi kw'icenda rizoshoboka. Ndabateye intege rero. Hanyuma turashima kuko burya imyuga niyiteza imbere igihugu. Bama babishikirije, na jewe ndabishimangire. Twese tugiye kwicara mu biro, igihugu cacu nticotera imbere ataba hari bakora imyuga itandukanye. Igihugu cacu ryatera mbere turondera ntitworishikako. Dusabe abarongoye indero ko twumvise bari ngaha, nabo bashiremwo inguvu mu gufasha mwebwe murongoye intwaro, mu gufasha indongozi zitandukanye ziri ngaha, zifasha mu guhamagara boza gukora bino bikorwa. Nabo babwira abavyeyi udashoboye kuzana amaboko azana agafuko kisima, udashoboye kuzana agafuko kisima azana agafuko k'umusenyi, kugira ngo ryahangiro turishikeko, kandi bizoshoboka. Turi kumwe twese birashoboka, sivyo gaye? Kugira ngo sindabatwara umwanya munini, ndabasabe ko mwokomeza kubumbatira amahoro n'umutekano. Ahatari umutekano ibikorwa nk'ibi ntibishoboka. Ivyo rero nyakubahwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura nabo mufadikanije kukirongora, turabasaba gukomeza inyabune. Turazi ko hariho abantu batanezerwa dutekanye gutya, turiko turikorera ibikorwa vy'iterambere. Mukomeze inyabune kugira amakomine agize igisagara ca Bujumbura aguma atekanye yose, gutyo dukomeze kwikorera bino bikorwa vy'iterambere. Ariko kandi igisagara ni cirore c'igihugu. Tubasabe mwebwe muri ngaha, dusabe n'abariko baratwumva batari ngaha ko bokomeza isuku, kugira ngo winjiye mu gisagara ca Bujumbura vy'ukuri abone ko Burundi ari igihugu kirimo isuku. Turashima intambwe mumaze gushikako. Turabona muri komine Mukaza ko hari utwigoro twinshi two kugira igisagara kibi, igisagara gisukuye. Ariko ntiduhagararire hajya gusa. Aha muri Ntahangwa na twebwe tumenye ko dutegereza kugira isuku. Muri Muha tumenye ko dutegerezwa kugira isuku. Aho navuze isuku ry'igisagara,
ntibagiye isuku ry'abanyagisagara, ariko turashima kuko turavye uko mwifashe n'ubu naho twari mu bikorwa isuku ry'abanyagisagara turazi ko mugitwararika. Ico dusaba nuko mwokomeza gusa nkuko twari tubivuze kugira ngo abagendera igihugu cacu babone ko ari igihugu citunganije koko. Ndangize ndabasaba kuguma mushigikirane mu kibano, uwufise agerageze gufasha mugenzi we ariko uko bishoboka, kuko nakaranga keza basogokuru badusigiye. Dutanguye ukwezi kwa kane, ni ukwezi umucunguzi wacu Yezu Kristu azotwitangira ariko akongera agatsinda urupfu. Banyagisagara ndabasabe abakiri mu ngeso atari nziza muzitsinde, gutyo muzozukane na Yezu Kristu umucunguzi wacu. Amen. Ni muri ico cifuzo ciza mpejeje subira kubashimira, subira kubatera intege ku bikorwa murimwo. Imana ibahezagire, tugira amahoro. Yes.